Murakoze cane, nagenda bashimire inshuti zanje, mwakoze kunkorera umuti, bwa bundi vya bintu vy'imvura y'ama message birakora. Uyu mu boss wa Cynthia Irakoze muri Arabie Saoudite nukuri asavye imbabazi, mureke kumwandikira abakunzi banje, murabizi ko nabahaye nimero kugira ngo muhate ama message menshi kugira ngo abure amahoro. Rero harabasangiza message zikeya, itike y'indege Cynthia yayirose, mugabo akanambwira yuko nkuko bigaragara muri message twaganiriye, bamaze gukansaringa itike y'indege kubera ko yaryari vyaranse kuva igihe ntangiye kumuvugisha. N'ubu kandi agiye kuraba ko vyokunda uyu munsi nyene kuri igenekerezo rya 26. Mugabo ansavye ikintu gikomeye ati nukuri bwira abantu bawe nukuri bareke kuguma banyandikira batelefona. Ku ruhande rw'umuryango wa Cynthia nababwiye bavuze ko baca babireka. Namwe rero bariko baramwandikira mubanze mwikawushe turabe yuko ibi anyemereye bikunda. Cynthia rero indege iboneka iyo ariyo yose aca yurira indege aca ataha. Cynthia nene babwiye ko yamaze kontra mugabo baca baguma bamugize imbohe ubu hari amezi 2 yose, nubwo hari bamuhemvye imbere nyuma ya kontra mugabo yaramaze kontra agumayo kandi yaratabaje ikigo cyamurungitse carase kumufasha. Kuri uyu munsi rero nifuza ko yotaha kandi umubose we mu by'ukuri ariko aranyandikira neza mu buryo butomoye, ambwiye ati indege iyo ariyo yose iboneka ayizamwo. Kuri message ya nyuma reka ngerageze kuyibereka neza. Message ya nyuma ambwiye ati bwira famille yiwe, waze ko ari famille yiwe ntazi ko ari famille, ntazi ko ari je nabasavye mubanze muhate umuriro wa ntuzenya, umuriro wa message abanza bura amahoro. Ati nukuri babwire bareke kunyandikira message, jewe ikibazo kigume mu minwe yanje nawe urumva. Ati indege iboneka iyo ariyo yose Cynthia ayizamwo, itike iriho nimba mubona haruguru haka PDF kameze ukuntu, ahubwo igisigaye ni kuronka ukuntu Cynthia turonka indege iza kumuzana bica bigenda neza. So rero mbanje gushima bakunzi banje ko iyo ndabasavye ati umuntu ni mu muhate uruberere rw'ama message no kumutelefona abura amahoro murabikora, kandi bagiye abantu ni babi ifo ko natwe tuza turabakorera nkuko nyene. Rero abari ko baramutelefona mumwandikira manze mureke, murabona yuko yishize ku murongo mwiza. Ikindi nari nibagiye ni gushimira abe wabo nabo bariko baradushimira ku bwitange bwacu, nagomba namenyeshe yuko ndabashimiye kandi ibi bintu sindabikora ngo ni kubera yuko kumbure hari izindi nyungu zirenga ibinyene vyo gushima mukora je nkuramwo. Rero murakoze gushima muri iyi message mwarungitse, kandi urugendo rwacyari rurerure. Je nzohemuka umuntu wanyageze mu Burundi ni kugerageza kugira inguvu dufashe bashiki bacu, ko Imana yadufashije leta ikabiyumvirako kugira ngo bashobore kuza kurondera ubuzima. Ivyago bahura navyo ntituje tubaheba kuko amashiramwe barungikayo ntabitaho, twebwe ntuje tubaheba natwe kandi tubakunda. Tuzokomeza kuza turabikora nko kunyene tubakurikirana baronka amatike yo kugaruka mu Burundi. Umaze kontra tumufashe agaruke mu Burundi, nta mpamvu yo kuguma mu gahinga kandi baramaze kontra. So murakoze cyane. Nta mpamvu kuguma mu gahinga kandi baramaze kontra. Ibigo vyakurungitse bitagufashije tuzokwifashiriza.